Amakuru avugwa hirya no hino ku isi yatanguriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ambasaderi w'Ubutaliyano muri ico gihugu yishwe. Ni inkuru dushikirizwa na Thomas Kamirindi. Mu itangazo rigufi yashyize ahagaragara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubutaliyani ivuga ko ambasaderi Luca Attanasio yaguye mu gico cy'abantu bitwaje imbunda muri teritwari ya Nyiragongo hafi y'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imodoka yarimo yari kumwe n'izindi za PAM, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa, zagendaga zishoreranye, ibyo bita convoi mu Gifaransa. Yari ambasaderi i Kinshasa kuva mu 2017. Uretse ambasaderi Attanasio, Ubutaliyani buvuga ko n'umusirikare wabwo umwe yaguye muri iki gico. Yari mu bashinzwe umutekano w'abari muri izi modoka, by'umwihariko wa ambasaderi Attanasio. Umushoferi wari utwaye ambasaderi nawe yishwe. Abakomerekeye mu gico bajyanywe mu bitaro bya Loni i Goma. Ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kivuga ko iki gico cyari kigamije gushimuta ambasaderi w'Ubutaliyani. Mu mwaka w'2018 abongereza babiri bashimuswe n'abantu batazwi mu karere ambasaderi Attanasio yiciwemo uyu munsi. Urakoze Thomas. Ishiramwe ritabara imbabare ku isi kwahuje rikene miliyoni zirenga 9 zo gutuza ikiza ca Ebola cyasuye kuvugwa mu burengero bw'umugabane wa Afrika. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diana Ninahazwe. Mohamed Mukiye atwara iryo shirahamwe ku mugabane wa Afrika yatangaje ko ayo mafaranga akenewe azofasha gukinga ico kiza muri Guinea, Liberia, Côte d'Ivoire, Mali, Senegal na Sierra Leone. Muri urwo rutonde rw'ibihugu kwahuje ifuza gukingamwo Ebola, aho ico kiza kimaze gushika ni muri Guinea gusa. Yamara uwo mutegetsi hashimangira ko ivyo bihugu vyose bishobora navyo gutandukirwa atagikoze. Ejo kwa Mungu niho Guinea yatangaza ku mugaragaro ko yatewe na Ebola. Abajejwe igisata c'amagara y'abantu muri ico gihugu bemeza ko 4 bava mu burere butandukanye ari bamaze guhitanwa n'ico kiza cari carasezerewe kuva mu 2016. Vyari bitegekanijwe ko ejo kwa Mungu incanco zigera ku 11,000 zatanzwe n'ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo zishika muri Guinea. Ariko imvura nyinshi yiriwe irarwa yatumye iki gikorwa kidashoboka, gutyo ibikorwa byo gutangura gucandaga abanyagihugu vyari bitegekanijwe ko biza gutangura no musi kuwa mbere vyimurirwa ejo ku munsi wa kabiri. Ahandi hamaze kwibonekeza ubwandu bwa Ebola ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ico gihugu 2 muri 4 banduye baritavye Imana nk'uko abajejwe igisata c'amagara y'abantu babitangaza. Turagushimiye Diana. Muri leta z'Ubumwe za Amerika uyu munsi komite ya Sena igenzura inzego iratangwa kumviriza uwo Perezida Joe Biden yagenye mu kibanza c'umushikiranganji ajejwe utungane Merrick Garland mu rwego rw'ibikorwa byo kumwemeza. Inkuru dusomerwa na Thomas Kamirindi. Komite ya Sena igenzura inzego z'ubucamanza irumva umucamanza Merrick Garland uyu munsi n'ejo kwa kabiri. Izatora ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kugira ngo imwemeze cyangwa imwange. Niramuka imwemeje, Sena yose nayo izatora nyuma yaho. Garland afite icyizere, abademokrate bose uko ari 50 muri Sena baramushyigikiye, kandi bamwe mu basenateri bakomeye b'abarepublikani nabo batangiye kuvuga ko bazamuha amajwi yabo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, amashyirahamwe y'abapolisi, abigeze kuba abacamanza bo ku rwego rw'igihugu barenga 60, n'abigeze kuba abategetsi bo hejuru muri Minisiteri y'Ubutabera barenga 150 bo mu mashyaka yombi nabo batangaje ko bamwemera. Bavuga ko ari umugabo ushoboye akazi, uzi neza amategeko kandi uyubaha cyane. Merrick Garland afite imyaka 68 y'amavuko. Yize iby'amategeko muri kaminuza ya Harvard. Muri iki gihe ni perezida w'urukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu mu karere k'ubucamanza ka Washington DC. Urukiko yashyizwemo na President Bill Clinton mu 1997. Garland yamenyekanye cyane mu 2016 ubwo uwari umukuru w'igihugu Barack Obama yamugenaga kugira ngo abe umucamanza mu rukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko icyo gihe abarepublikani bategekaga Sena banze kumwumva bavuga ko batabikora mu mwaka w'amatora.
kuri bo gushyira umucamanza mushya mu rukiko rw'ikirenga byagombaga gutegereza umukuru w'igihugu mushya wari gutorwa waje kuba Trump. Garland yategereje iminsi 293 yose kugera igihe Perezida Trump ashyiriyeho undi mucamanza koko. Muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Bonesha FM imwe mu radio yari yarafatiwe ibihano yaronse uburenganzira bwo gusubira gukora ihawe n'urwego sense rugenzura amaradiyo n'ibinyamakuru mu Burundi. Bamwe mu bagize ishirahamwe ryashinze iyo radio bavuga ko uwirongoye ubu Masengo yagiriyeho hahonyanzwe amategeko. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda. Leo Masengo arongoye radio Bonesha FM yarekuriye kuri no wa mbere gusubira gukora n'ikigo cy'igihugu kijejwe gucungera kwimenyesha makuru bikora sense. Arashimiye iyo ngingo ahamenyesha ko bihanganye bihagije, akabashimira abafashije bose ahereye ku mukuru w'igihugu. Icyambere nuko arakanyamuneza kenshi cyane gose kuri twebwe tugiye gusubira gukora hama imyaka 5 yari iheze ni myinshi, ariko ntacu kwihangana. Baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza. Icya mbere rero nutangura gushimira umukuru w'igihugu wenyene yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosi ricanke ririya nta gihano cy'uko yugagwa burundu canke asamburwa gitegekanijwe. Icya kabiri ni gushimira urwego sense kubera ko mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asabye ko ibiganiro ibihano bigahagarikwa. Mu ndwi zitatu urwego sense rwashitse ku kintu kiboneka cyane rwose. Ku kibazo kijanye n'uburyo busabwa kugira iyo radio isubire gukora, Leo Masengo abona ko ari kibazo gikomeye. Asaba umukuru w'igihugu ko ikigo kijejwe gufasha ibimenyesha makuru cohaguruka kikabafasha. Ikindi kibazo tugiye guhangana naco kibazo cy'uburyo, kibazo cy'ivyuma bimaze imyaka 5 bimwe byarasambuwe ibindi naho bitasambuwe kubera umwanya byaranonekaye birumvikana. Ariko twebwe kubera ko inkumbu twari dufitiye banywanyi bacu tugiye gukora uko dushoboye. Twibaza yuko mu bisanzwe sense yaduhaye ukwezi ko twoba twatanguye gukora, ariko twe tuzogerageza n'imbere y'uko kwezi tuzobe twasubiye guhura n'abanywanyi bacu. N'abanyagihugu batandukanye mu gihugu cy'u Burundi bari basanzwe ari abanywanyi b'iyo radio barashima ko igiye gusubira gusamirana. Batamaradi yabaye menshi abanyagihugu nibo bavyungukiramwo. Twaryoheye kumva yuko Bonesha FM igiye gusubira gusamirana mu gihugu cy'u Burundi, kandi tunizera yuko n'izindi radio zari zafatiye ibihano nkayo zizosubira gusamirana mu Burundi. Tubyakiranya akanyamuneza tugasaba ahubwo ko na Europeya ko yugurugwa n'ibindi bimenyesha makuru bisigaye byugurugwa, kandi habe gucunga umutekano w'abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru nyene amaradiyo agacunga umutekano kugira kore yidegemvye. Nahara kamwemwe ku muyobozi wa Bonesha FM Adrien Horimbere arongo ishirahamwe Association Radio Sans Frontières ryashinze Bonesha ntiyemera ubwo buyobozi. Ubwo buyobozi bushasha bwa Bonesha tukabufata nk'ivyaduka kuko mu bisanzwe naho yoba ari umuyobozi mushasha, ishirahamwe ndongoye ARF niryo ryonyene rigena umuyobozi w'iradiyo. Iyo radio rero yahawe ukwezi kumwe ngo ibe yuguruye. Nestor Bankumukunzi anayitekerera impanuro. Bagomba twibutse abarongoye iyo radio Bonesha FM ko bokwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga, amategeko agenga igihugu, kugira ngo ntihagire yandi makosha yokorwa. Iyo radio yuguruwe hari haheze indwi zitatu umukuru w'igihugu asabye urwego sense ko amaradiyo yugaye bogirana ibiganiro kugira asubire gukora. Muri kino gihe amaradiyo acugawe n'Ijwi ry'Amerika, BBC, RPA na televiziyo Renaissance. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Desire. Abaganga bakurikirana hafi ingwara ya COVID-19 ndetse n'abarwaye iyo ngwara baremeza ko umuti mushasha Favipiravir ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buherutse kuzana wagabanije cyane abageramiwe n'ico kiza. Inkuru twateguriwe na Asumta Kaboyi. Hashize ukwezi Minisiteri y'Ubuzima itumije umuti ugabanya ubukana bwa COVID-19 mu rwego rwo kugabanya umubare w'abahitanwa n'icyo cyorezo mu Rwanda. Muganga Nkeshimana Menelase ushinzwe ubuvuzi bwa COVID yabwiye Ijwi rya Amerika ko uyu muti ufasha abarwayi ba COVID-19 batarazahazwa n'iyi ndwara. Uyu muganga asobanura ko uyu muti bawuha umurwayi utararemba kugira ngo bahagarike ikwirakwira ry'iyi ndwara mu mubiri we. Umurwayi tuyandikiye ni umurwayi uba ugifatwa atarazahara muri babandi badafite ibimenyetso cyangwa bafite ibimenyetso byoroheje, abo ngabo bibagirira akamaro, ntabwo bakomeza kuremba, ntabwo ibyari inkorora bihinduka umusonga w'akaga cyangwa se umuntu akajya kuri bomoni cyangwa ku mashini. Abari muri kigero cy'uburwayi buremereye aho virusi yarangije kororoka ku bigero birenze za miliyari, ugasanga iyo virusi yarangije kwinjira muri selile z'ibihaha zitagira ingano, abo ngabo uyu muti ntabwo ukibafashije. Ni virusi yororoka cyane uburyo bisaba kwitanguranwa ukayifatira n'itaroroka ngo ikwirakwire mu bice byose by'umubiri. Muganga Joel Bahoza ukurikirana abarwayi ba COVID-19 mu ivuriro ryo mu Gatenga agaragaza ko abanduye iyi ndwara bahawe uyu muti hakiri kare bakira mu minsi mike ugereranije na mbere uko byari byifashe. Uwo muti mushyashya rero bazanye urafasha cyane, bifasha umubiri kurwanya virusi vuba ugereranyije n'undi muntu utawufasha. Ibimenyetso bya COVID birimo inkorora, kubabara mu muhogo, kumva wacitse intege, umuriro, nabyo birangira vuba ugereranyije n'abandi bantu batawufasha mbere tutarawubona mu Rwanda. Ubundi mbere umurwayi gihe moyenne yabaga ari iminsi 14, ariko muri iyi minsi tumaze kubona Favipiravir abenshi bataha ku munsi wa gatandatu. Ubu ni ukuvuga ngo abarembaga mugera ku rwego rwo gushyira ku mashini nabo baragabanutse kubera uyu muti? Cyane rwose baragabanutse, imibare yaragabanutse. Twabibonaga abantu babaga bashyiraga ahari indembe zirembye cyane zihumekeshwa n'ibyuma n'amamashini, ubu baragabanutse bigaragara. Muri iki gihe imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima umunsi ku munsi yerekana ko abagenda bakira iyi ndwara biyongereye kurusha abandura. Bamwe mu barwaye COVID-19 uyu muti waramaze kugera mu Rwanda bemeza ko wabagiriye akamaro. Uyu ni umwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika utifuje gutangaza amazina ye. Umupadiri nkaba naranduye COVID nisuzumishije kuri 22 z'ukwa mbere. Ku itariki 24 nagize amanjina akaze, ku itariki 26 ntangira guhumeka nabi. Nari indwara iwanjye mu rugo, abaganga bankurikiranaga ndi iwanjye. Kuri 26 rumbuza umwuka utangiye kuba muke, 28 nibwo nitabaje abaganga bahita banjyana mu kigo cyo mu Gatenga. Nari mfite diare ikabije, nari mfite umutwe, inkorora ikaze. Ibyo byose bahise babanza kugabanya ubukana bw'ibyo bimenyetso. Ku cyumweru binini barabima ndabitangira, na rimwe ku cyumweru nta kuwa kane COVID bishyizemo, nuko bahita bansezera ndataha kandi nishimye. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere u Rwanda rwari rwatumije 18,000 by'umuti ugabanya ubukana bwa COVID-19. Kugeza ubu imibare igaragaza ko kuva uyu muti ugejejwe mu gihugu umubare w'abakira iyi ndwara ugenda wiyongera, ariko muganga Nkeshimana akemeza ko no kwivuza kare byongerera amahirwe abafashe iyi miti gukira vuba. Favipiravir yabigizemo uruhare, ariko hari n'ibindi byinshi byabigizemo uruhare, nko gukomeza gushishikariza abantu kwipimisha hakiri kare. Ngira ngo murabizi ko hari igihe cyageze abantu bakajya baza kwa muganga batinze kubera ko yabanje kumva ko ari nka malariya arwaye, ariko tukagerageza gushyiramo ingufu mu gusobanurira abantu ko umuriro wa malariya n'umuriro wa COVID ntushobora kubitandukanya ku giti cyawe, bitandukanywa gusa nuko wakoze ikizamini. Ugashyiramo n'uwo muti wongerera abantu icyizere, uwo muti utuma abantu bashobora gukiyaringa iyi virusi mu gihe gitoya, nibyo bibyara imibare myinshi y'abantu bakira. Imibare iherutse gutangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 18,053 aribo bamaze kwandura COVID-19 mu gihugu hose. Muri bo abagera ku 16,803 bamaze kuyikira, 449 nibo yahitanye, mu gihe 1,001 aribo bakirwaye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urakoze Asumta. Kuri uwa mbere itariki 22
z'ukwezi kwa kabiri amashuri yongeye gufungwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'amezi abiri yaramaze apfunzwe kubera ikiza ca corona. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari ibuvira. Byari ibyishimo byinshi ku banyeshuri, abarezi ndetse n'ababyeyi kubona amashuri yongera gufungurwa imiryango muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri bimwe mu bigo byo muri Uvira twagiye tunyuraho nko kuri Les Anges, kuri Nuru, kuri STI, wabonaga bakajeje ingamba zo kwirinda coronavirus kuzirimo gukaraba intoki ndetse no kwambara udupfukamunwa kuri bamwe mu banyeshuri n'abarezi. Ruremesha Cubahiro ni umurezi wigisha ku ishuri rya STI, aragaruka kuri zimwe mu ngamba babafashe mu gutangira iki gihembwe cya kabiri nyuma y'amezi abiri amashuri yaramaze afunzwe. Uyu munsi kuva saa 6h30 za mu gitondo nje nahageze mbere maze kuhagera abana bato bose nahise ntangira guhura nabo kubera ko cyari igihe kirekire bari mu mago kandi bifuzaga gusubira ku mashuri. Nari nahageranye n'abana bose n'abandi bakomeje kuza basanga nyine twashize. Muri kwirinda gute virusi ya corona hano ku ishuri? Kuko leta yashyizeho ingamba twabikoze. Icambere nuko umwana wese yinjira yategerezwaga kubanza gukaraba amazi yarateganirwa aho ngaho ndetse n'isabune. Uretse icyo ngicyo hari abaje deja bafite udupfukamunwa n'abatabizanye bose twababwiye ko ku munsi w'ejo bagomba kuzaza mu masale. Twagerageje kudispoza amapipitre neza. Mu bisanzwe hari igihe wasangaga nko kuri pipitre imwe yicayeho abana batatu, ariko uyu munsi twagiye tudispoza mu buryo pipitre yicaraho abana babiri kugira ngo bategerane. Nahimana Esperance nawe ni umurezi kuri iki kigo cya STI, avuga yuko kuri wari ibyishimo byinshi kuko bagiye kongera guhembwa. Twashimiye kubera ukuntu amashuri yuguruye, kubera nka twebwe twahora twigisha kuri prive ntitwahembwa. Turashima ukuntu amashuri yuguruye, ikrize yari yatwishe. Turashimye ukuntu amashuri yuguruye. Ubu tugiye kongera guhembwa, ni abana bakomeza baza ku ishuri n'ababyeyi bazoriha. Turizeye ko tuza guhera. Inzu zabomotse, turabona n'ingene amahera yo gupanga nayo kubakisha, byose byari bitugoye. Bamwe mu babyeyi bo mu mujyi wa Uvira babwijwe ijya Amerika ko ari umunezero mwinshi kuba amashuri yongeye gufungurwa, ariko bafite impungenge ko hari igihe ashobora gufungwa kuko atari bwo bwa mbere afungurwa kongera agafunga kubera virusi ya corona. Twebwe nk'ababyeyi twishimiye ko amashuri yongeye gufungurwa kuko harageze igihe amezi abiri abana badahe biga. Twebwe nk'ababyeyi twariko tubona ko hari ibibazo bibiri, abana bo bayibirara badahe biga icongeho kandi bagasubira inyuma. Ariko kuba leta yasuye kwibuka kandi kuko bashobora gufungura kwiga ababyeyi twese tukabona abana bose ku ishuri twabyishimiye cyane. Ariko impungenge gusa tugenda tugira nuko ubundi bari bafunguye nyuma yabwo barasaba kandi twumva barafunze. Ikizere ntikiraba cinshi cyangwa ntikiraba cyose kubona kuko bizakomeza ko turabona ko kandi ejo bundi basaba bagatangaza gufungwa. Ariko turizera ko ubutegetsi bwacu ari umubyeyi nimba akomeje kugira ubuhuha n'ubuhahara bw'abana ko bashobora gusubira ku ishuri. Mumenye yuko amashuri muri Kongo yafunzwe tariki ya 18 y'ukwezi kwa 12 mwaka 2020 kubera virusi ya corona. Vedaste Ngabo kugaragijwe ijya Amerika Uvira Mutarakivuye epfo. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Umupfasoni Ngozi Okonjo-Iweala akomoka mu gihugu ca Nigeria yaratowe icese ku munsi wa mbere uheze kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu y'ubucuruzi Organisation Mondiale du Commerce mu mfunyafunyo OMC. Ishyirahamwe OMC rigizwe n'ibihugu 164 rijejwe gutatura amatati mu bijanye n'ubucuruzi hagati yavyo, rifise icicaro gikuru i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi. Abaye umufasoni wa mbere hamwe n'umunyafrika wa mbere agenywe muri ico kibanza. Azotangura imirimo yiwe icese ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu utaha. Mugezi wacu Fidele Niyongabo yaravuganye n'umushantahe Zeno Nicayenzi, umuhinga mpanuzwa jambo mu vyerekeye ubutunzi n'iterambere ari i Toronto mu gihugu ca Canada, hamwe na Lionel Remesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu muri kaminuza International Alliance University mu gisagara ca San Diego muri leta California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Baravuga ko ico igenwa rya Madame Ngozi Okonjo-Iweala rivuze ibintu byinshi, n'ubutumwa bukomeye butanzwe ku isi muri rusangi, rutanzwe muri Afurika.
twibukanye ijambo ejo bundi umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ati akazoza kacu iri parole de l'Europe akazoza kacu ni muri Afurika. Iryo nasanze ari ijambo rishasha, ari ubutumwa bushasha ukumva umukuru w'igihugu nk'Ubufaransa murakizi murabazi agira ati akazoza kacu kari muri Afurika. Avuga ivyo none heraba umukenyezi w'umunyafurikakazi jewe mbere nahoze ngira ngo yitirirwa igisagara cy'Ingozi yitwa Ngozi, nagize nti uyu muntu aturuka Ingozi iwacu nuko iyo ngingo murabona ingene ibintu bije kandi bije neza. Igituma avuga ko ari ubutumwa bukomeye ni ukuvuga ubu abantu babonye ko ku isi nzima umwirabure avuka ku mwirabure ariko akarenguka bakamugomwa mu makungu. Ibi ni bishasha ku isi ku banyafurika no ku banyafurikakazi. Nawe Lionel Remesha, igenwa ry'umupfasoni mwajyakiye gute? Muribona gute rivuze iki? Ego igenwa ry'umupfasoni Ngozi Okonjo-Iweala nigenwa ryiza cyane ryaradushimishije cyane gose kuko nkuko wabimenyesheje nuko yaranguye ibikorwa bikomeye cyane aho yaciye hose yaba mu gihugu ciwe cya Nigeria canke ku isi yose nko mu banki y'isi yose akazi yakoze eka no muri African Union yarafashije hamwe n'ubu muri iki kiza cha COVID-19 yari mu runani rwitwa Gavi rufasha kushikiriza incanco no gufasha kugwanya i COVID-19 yarimwo muri runani rwa Gavi hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu y'amagara y'abantu mu mugambi bise COVAX. Urumva n'umuntu yaranguye ibintu bikomeye cyane kandi urumva arateye iteka Afrika, arateye iteka Amerika, arateye iteka isi yose ku byo yaranguye n'aho ageze, n'aho rero ubu igikorwa agiye kurangura cyo kuyobora ishyirahamwe ry'ubucuruzi. N'umupfasoni wa mbere kandi niwe munyafrika wa mbere ayoboye iryo shyirahamwe. Mushinga ntaze none icyenzi mubibona gute? Niye siguro bifise? Insiguro bifise kuri jewe irigenwa ryiwe risigura ibintu bikuru bibiri. Risigura ko ari igihe cyiza cyo kubona ko ibintu vyahindutse buhoro buhoro, ariko noneho ubu vyahindutse rwose. Hariho ku isi yose nzima ibintu vyahindutse, imigenderanire hagati y'ibihugu bigize isi, imigenderanire hagati y'abantu bagize isi, isanamu yahindutse. Ubu isi igiye kurusha uko yahora kuba imwe dusangiye, imwe ndetse tungana, imwe ndetse umuntu kirangiranwa aba kirangiranwa kucyo yamaze ashobora kumara. Ubu biriko biraboneka n'ubwa mbere bigaragara ku isi yose. Nicyo gituma navuze nti n'ubutumwa bukomeye, bigaragara ku isi yose ko ibintu vyahindutse, abantu bahinduye ivyiyumviro, bagiye mu nzira yo kuraba umuntu ntibamwitirire urukoba rwiwe, arera arirabura, mfitemo urya kubera ko yera, ndekuye kubera ko yirabura. Oya, ibintu vyahindutse. Aho vyahindutse cyane cyane naha ubu batoye uwo mukenyezi umunyafurikakazi kugira ngo bamushinge amabanga akomeye mu gihe kidasanzwe gikomeye. Bagize bati uyu niwe yodufasha kujabuka ruvyironza rwuzuye. Icyo nicyo bamutoreye. N'ubutumwa kuri we, n'ubutumwa kuri twese,
ni ubutumwa ku mukenyezi wese wo muri Afurika. Murakoze. Lionel atowe mu gihe hari ibibazo byinshi amakungu ahanganye navyo. Ikibazo gikuru cyane muri iki gihe sico cyonyine mwana ico cihutirwa cyane nicerekeye ikiza c'umugera wa corona, akaba avuga ko agishize mu hejuru ku isonga ry'ibibazo azotangurira ko bazogerageza gutuma ibihugu bifise uburyo bitigungira ko ivyerekeye incandago mu gukingira abanyagihugu bavyo mu gihe ibihugu bikenye byotegezwa kurindira. Mu bihe vya vuba biraboneka ko ibihugu bitari bike vyagerageje ivyo bihugu bikomakomeye kubuza ko incandago zikoregwa muri ivyo bihugu zirungikwa hanze y'ivyo bihugu. Ko kazi kazomworohera kuko biribonekeza ko ibi bihugu bikomakomeye byashizeho izo ncandago bishaka kubanza guhera ku banyagihugu bavyo, ariko waravuga ko abantu bose ku isi badakinga ibihugu byose bitaronse uburyo bwo gukingira abanyagihugu bavyo atagihugu na kimwe kizokumva ko gifite amahoro bijanye na COVID-19. Mubivuga ko egome aje gutwara mu gihe kitoroshe kuko ashitse iyo niki kiza ca COVID-19 kimaze umwaka kisasika inganda kuva gitanguye. Urabona iki kiza ca COVID ubu kimaze kugera ku bantu barenga miliyoni 109 ku isi bamaze kwandukirwa n'iyo ngwara ya COVID, kaba kimaze gusasika inganda zitari zike mu bihugu byinshi. Urumva ikintu giteye intambamyi nuko ubu ibihugu byose biriko biragerageza ukungene bogerageza kwikingira no kurwanya ico kiza ca COVID. Iciza nuko hariho incanco nyinshi ziriko zirigwa, ariko hariho izimaze kwemererwa nk'iza Pfizer, BioNTech hamwe n'iya Moderna. Izo ncanco rero bakaba bamaze gutangura kuzitanga nko ngaha muri Amerika. Hariho n'izindi ncanco ziriko ziratangwa mu bindi bihugu na zone. Urumva muri ico gihe ikigoye nuko vy'incanco ikintu gikomeye nuko urazi nko kubitigire, hariho ibitigiri vyinshi cane nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere, ibihugu cane nko muri Afrika. Uravye ibitigiri vyaho vyashikirijwe canke bigishikirizwa, ibitigiri vya COVID-19 vyashikirijwe vyari bike ugereranya n'ivyo muri Amerika canke muri Europe. Hanyuma nico gituma rero nibaza ko ivyo bihugu vyamaze gutora incanco babanje gushikiriza incanco aho babona yuko ibitigiri ari binini cyane kugira babanze bagerageze ivyo bitigiri bigabanuka. Ikintu gikomeye nuko ibihugu byose vyogerageza bikaza bigatanga ibiharuro, bandanya baharura neza, batanga ibiharuro bikwiye vyabo bamaze gushikirwa na COVID-19. Hanyuma aho niho incanco ziramutse zishika zizoshika abantu benshi bataragwara atandukanye. Inshuti mwese mukundira radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye kandi bagenzi bacu bagize uruhara mwitegurwa y'amakuru twabashirije turi mu ngo zacu kubera ikiza ca COVID-19. Turashimiye kandi na Fasile yadufasha kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Edi Rwema niwe yarabihagarariye. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi, kandi turabateye akamo mubandanye mumviza ibindi biganiro by'iradio Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.